Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye biriko biravugwa irya nino mu bisata bitandukanye cyane ariko tukaza kugaruka ku makuru ariko aravugwa mu gisata ca politike. Na makuru tuza kuvuga ku bintu vyinshi bitandukanye cyane kubiriko biravugwa muri politike y'igihugu c'u Burundi. Nimugiye ku munsi wa kane w'indwi turiko dusozera no kuvuga ko hari igenekerezo y'umunani uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Inama shikiranganji yari yakoranye ubwo benshi babwiye mu gahundwe babonye ko umushikiranganji Dr. Arendikumana ajejwe ikigega ca leta atitavye iyo nama. Amakuru rero yatanguye gukwirakwira hirya no hino yavugaga yuko umushikiranganji Dr. Arendikumana yoba hejeje guhunga igihugu. Amakuru benshi batari bafitiye ibi bihamya. Ivyo bikaba vyari bibaye kandi nyuma y'umunsi hatangajwe ko hari inyandiko zitagira umukono, amakete adatewe ku mukono yariko yandikirwa umushikiranganji Arendikumana. Ivyari muri ayo makete sivyo gufyinisha ngo vyaboneka ko ari agatuka zimena. Bamwe bakavuga ko muri ayo makete yari handitswemo bati ko washimye gukorera mu bimenyesha makuru kagaragaza ibitagenda neza bifatira muganga bagenzi bawe, reka natwe tubigenze uko wabigenjeje duce aho waciye. Kutamubona mwikoraniro ry'inama shikiranganje rirongowe na nyene cobero mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, abandi bashikiranganje bose bakoranye harimo nk'umushikiranganje wa mbere, umukuru w'igihugu, umuvugizi wa leta ndetse n'abandi benshi batandukanye bari bitavye nama b'abanyicubahiro. Vyatumye benshi bibaza ko koko niba umushikiranganje Arendikumana bivanye n'amajambo yari ahejeje gutangaza y'ubusuma bukorwa namwe mu bategetsi ndetse n'ibihanganye nga mu gihugu c'u Burundi ataka ibicoba camushikiye canke se ko yoba yahunze igihugu akaja kure. Bamwe bati umushikiranganje ntashobora guhunga igihugu mu gihe afiswe n'umukuru w'igihugu, agabwa n'umukuru w'igihugu kuko umukuru w'igihugu ari hejuru agaba amategeko yose mu gihugu. Benshi bakanavuga ko umukuru w'igihugu mu kumwongerera inzego z'umutekano yo baramuhaye n'abasirikare barinda n'abapolisi bacungera ikirimba c'umukuru w'igihugu kugira ngo bongereze umutekano we kandi abandanye kugubwa neza mu mabanga ari kararangura. Ivyo benshi mu Barundi bakora bikaba ari ukumutera intege. Nkuko twabigarutse ko hari amakete adatewe ko mukono yariko yandikirwa umushikiranganje Arendikumana. Bati igihe wagenwa kuba umushikiranganje abantu bari bakwizeye ko nk'umwe mu rwaruka ko uzozana impinduka nk'umukuru w'igihugu, nkuko umukuru w'igihugu adahengeshanya kubivuga ko urwaruka rushoboye muga ntabarazi kuzo umuhemu gushikaho n'ibitovugiwe ihero weho ubivuga. Ngo bati nk'umuntu yize kaminuza ntiwobaye nk'abamenyesha makuru bahiga kumenyekana. Bati kuki udafata umwanya ivyo ubonye vyose ukabishishoza ko bimwe wiga ko utabikoresha mu gushishoza. Benshi bumvise ivyari muri aya makete, ivyari binyegeje muri aya makete, nibwo benshi baguye mu gahundwe bakavuga ko ibintu bishobora kuba bitoroshe ku mushikiranganje Dr. Arendikumana. Kumubura rero mu nama shikiranganje yakoranye kwigenekerezo y'umunani uyu mwaka w'ibihumbi 2026 navyo biri mu vyatumye benshi mu Barundi bibaza ingene umushikiranganje ajejwe ikigega ca leta ariko ategwa amashugwe n'abanyagihugu benshi harimwo n'abadiaspora atitavye ikoraniro ry'inama shikiranganje rirongowe n'umukuru w'igihugu, mbere ko muri izo nama higirwamwo ibintu vyinshi cyane biba birabana n'ingingo hafatirwamwo ingingo ziraba igihugu cyane ni ingene cotera imbere n'ibindi vyinshi bitandukanye. Umushikiranganje rero w'ikigega ca leta benshi bari bagize ngo yahunze igihugu. Wamwubahwa benshi twemera ariwe Dr. Arendikumana kuba atarabonywe mu nama shikiranganje ahubwo yari mu rugendo rw'akazi hanze y'igihugu c'u Burundi, nico catumye benshi batariko baramubona mu nama shikiranganje. Bamwe bati ubushigikiwe n'ingwe aravoma. Utinya kubaho bandanye uvugutira umuti abo biba igihugu ku buryo n'umunsi utazoba ushigikiwe n'iyo ngwe abana bayo bazovyuka bakagushigikira.
Icyatumye rero umushikiranganje Dr Alain Ndikumana atitaba inama shikiranganje yakoranye ku munsi wa kane genekerezo y'umunani nzero y'umwaka w'ibihumbi 2025 nuko yari mu rugendo rw'akazi hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi. Bamwe bati gukubita umwana cyane ku ishure kubera n'ikibazo ntimwigisha ubwenge ahubwo biramubabaza mu mutima no mu bwenge ngo burya iyo mu nda haraye inzara ubwenge bw'umuntu hari gihe bunanirwa gutandukanya ikibi n'iciza. Benshi baravye ku bikorwa uyu mushikiranganje Dr Alain Ndikumana ariko arakora ndetse kandi tukanabibutsa ko uyundi mushikiranganje nawe ariko arategwa amashugwe muri iki gihe ari umushikiranganje w'ubutungane nkuko nawe tuza kumugaruka ko ngo biratangaje kubona nk'ubu hari umunyagihugu afunzwa azira ko yivye gitoke ariko ugasanga wivye amamiliyaridi we ari degemvya. Bati iki gihugu nukuri kirakeneye ubutungane buraba umukene n'umutunzi kimwe burinda abana bukagwanya karenganyo bukubaka igihugu gishingiye ku kuri. Nk'ubu benshi bibaza nimba hari umunsi abagirizwa kurya ubutunzi bw'igihugu bazofatwa bagahanwa. Yabaze abivyi imiliyaridi 54 zari zigenewe kubaka urugomero rwo ku Mpanda n'ubu bacidegemvya. Benshi baribuka amajambo mukuru w'igihugu Varisto Ndayishimiye yigeze gutangaza ko abivye zira miliyaridi zo kubaka urugomero rukuru rwa Mpanda bose bari bagiye gufatwa bagakubitwa intahe mu gahanga. Ariko ngo barategereje inyuma y'imisi barabura kuko umukuru w'igihugu bwiwe yari yitangiye ikiringo c'iminsi idashikana n'itatu ngo abo bose babe bafashwe gusa no baracidegemvya ndetse harimo n'abamaze kuronswa ayandi mabanga mu nzego zitandukanye z'igihugu nko kuba abashinga amateka. Sabo gusa hariho kandi n'abandi bariko bararya za miliyaridi 79 zari zigenewe kubaka amazone n'ubu ngo baracarya kandi baracidegemvya. Abo muri fomi bo ngo bazobandanya kurya kugeza aho abarundi bazovavanura no kurima. Muri make ngo bo ntibigera bahagarika kugiyekenya mutirone ninde vy'ukuri azofata ingingo yo gusubiza igihugu ku murongo. Bamwe bati ese ni president canke n'uyundi azoza inyuma yiwe. Ese inama nshinga amateka yo nta jambo ifise kumengo ibazo biri mu gihugu ntibavyumva. Ibi akaba ari ibibazo vyibazwa n'abahinga batandukanye basesangura ivya politike be n'ivy'ubutunzi mu gihugu bakavuga ko ibi umukuru w'igihugu adafashe ingingo yo guhana aba bose bavugwa ko bagize uruhara mu inyenura ry'amatungo y'igihugu bashobora kuzokwisanga mu gihugu atakintu na kimwe gisigaye kirakorwa ku murongo nk'uko vyategerezwa gukorwa ahubwo abenshi barigiriye mu busuma ndetse no kwiba umutungo wa leta. Nkuko twabigarutse ko kandi inama nshikiranganje yakoranye ku munsi wa kane genekerezo y'umunani nzero y'umwaka w'ibihumbi 2026 ni inama yakoranye harinzwe itegeko rigamije kugabanya igiturire gushika mu mwaka w'ibihumbi 2030. Impamba y'abakukuruke ngo nishobora kungana n'imishahara ubunyene nayo umugambi wa Buja City Plaza waremejwe kubandanya. Nkuko twabwiye ko inama umushikiranganje ajejwe ikigega ca leta tarayirimwo ariko reka tubageze ko zimwe mu ngingo zafatiwe muri iyo nama. Inama shikiranganje yakoranye ku nshuro ya mbere ku munsi wa kane genekerezo y'umunani nzero y'umwaka w'ibihumbi 2026 Bujumbura irongowe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Varisto Ndayishimiye. Iyo nama yarize kandi ratosora kandi remeza amategeko ajanye n'ingingo zitandukanye ku migambi y'igihugu. Ngibi bimwe mu vyemejwe harimo kugwanya igiturire no gutsimbataza umuco w'ubuntu. Inama shikiranganje yihweje umugambi ugamije kubandanya igiturire mu Burundi ku rugero ruboneka gushika mu mwaka w'ibihumbi 2030 mu ntumbero yo kugarukana no gutsimbataza umuco w'ubuntu gukunda igihugu no kurandurana n'imizi iyo ngeso yo kudahana. Inama shikiranganje imaze guca hirya no hino uwo mugambi yarawemeje. Mu vyo yasavye hakaba harimwo ko wohinyanyurwa neza cyane cyane mu kwerekana ivyashoboye gushikwa ko n'imigambi ibiri nk'iyo yamaze gushigwa mu ngiro hamwe no kugaragaza utwigoro leta imaze kugira mu kugwanya igiturire. Hakaba haraje kandi ngo impinduka ku mpamba y'abakukuruke. Leta y'u Burundi kandi yarafashe ingingo yo kuduza impamba ihabwa abakukuruke kugira ngo iyo mpamba zigererane n'imishahara bahora baronka mbere yo gukukuruka. Ivyigwa vyakozwe vyerekanye ko ivyo bitoshobora gushirwa mu ngiro bunyene ngariko ko bizokorwa buhoro buhoro gushika aho umukukuruka azoshobora gushikira impamba ingana n'umushahara yahora aronka. Ivyo bisaba ko ibwirizwa ririho risubirwamwo mu ngingo zimwe hanyuma idonido ry'ingene bizokorwa rikazotomogwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu.
Inama shikiranganji imaze kwihweza iyo nteguro yarayemeje inasaba ko amategeko ashinga urugero rw'amafaranga afatirwa ko mu kwitegekaniriza kazoza asubirwamo kugira ngo urwo rugero ruduzwe. Iryo hangiro rero rya leta rishikwe ko n'ingoga. Igitabo kandi cerekana iningingo ni igitabo cerekana aho igihugu kigana mu vy'ubutunzi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2025 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2027. Igitabo cerekana aho igihugu kigana mu vy'ubutunzi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2025 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2027 carizwe. Iki gitabo kigaragaza impinduka zigiye kuba mu vy'ubutunzi mu ntumbero kugorora ibitameze neza no gushiraho umushinge w'iterambere ry'ubutunzi rikomeye rirama kandi rigirira akamaro bose. Kije kandi mu murongo wishigwa mu ngiro ry'umugambi w'igihugu w'iterambere wasubiwemwo ushingiye ku mbona kazoza y'u Burundi nk'igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040 giteye imbere kandi mu mwaka w'ibihumbi 2060. Gitanga intumbero ku vyo leta ishaka kurangura kikerekana ingene ibikorwa vy'abafashanya n'u Burundi bizokurikiranirwa hafi no gutsimbataza umuco wo kumva ko umuntu wese afise ico abazwa mu gushira mu ngiro ivy'igihugu ciyemeje. Ishigwa mu ngiro ry'ibiri muri iki gitabu rizosuzumwa kandi rishigwe ku gihe uko amezi 6 aheze. Akaba haremejwe kandi ko hagiye kujaho umugwi w'abahinga ujejwe indinganizo y'ubutunzi. Umugwi ukazoburongowe n'umushikiranganje wa mbere. Indi ngingo yavuzwe ko muri inama nshikiranganje yari yakoranye uwo munsi no mugambi wa Buja City Plaza. Urwandiko rwerekeye integuro y'amasezerano hagati ya leta n'abikorera utwabo kubijanye no kubaka ikibanza c'idandarizo citwa Buja City Plaza cahoze mu isoko nkuru ya Bujumbura narwo rwashikirijwe. Iyo nteguro yerekana ibisabwa n'ingene leta izoha uburenganzira uwo bazokorana bwo gutangura ibikorwa vy'uwo mugambi, ikigaragaza aho imyiteguro igeze, ingene uzorangurwa n'intambwe zose uzocamwo. Inama shikiranganje yaratanze kandi uburenganzira ko uwo mugambi wobandanya integuro y'amasezerano ikazozanwa mu nama shikiranganje imaze gutunganywa neza. Ivyo rero akaba ari ivyavugiwe mu nama shikiranganje yakoranye ku munsi wa kane igenekerezo y'umunani uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Akaba ari naho kandi havuzwe vyinshi bitandukanye cyane kubivugwa n'ubundi ngaha mu gihugu cy'u Burundi cyane ku ngingo leta iba igiye gufata. Ni mu gihe tubandanije no makuru yacu kubivugwa mu gihugu ca Tanzania, tubanarize mu ikambi y'impunzi ya Nyarugusu aho Tanzania isitura amakambi igamije guhatira impunzi z'abarundi gutaha. Isiturwa ry'amakambi y'impunzi z'abarundi muri Tanzania rirabandanya bigatera amakenga menshi mu mashiramwe aranira agateka kazina muntu no mu mpunzi ubwazo. Inyuma ya Nyarugusu ibikambi ya Nduta iriko irasiturwa, ibice bibiri vyayo vyarasituwe guhera ku munsi wa gatatu bigasiga amajana n'amajana y'imiryango itageraho ikiko musaya. Bigakomeza kandi ibibonwa yuko hari agahato ko guhugurwa ku nguvu vyinyegeje ku gutaha ku bushake. Imashini ijejwe gusitura amazu yarashitse mu ikambi ya Nduta ku munsi wa gatatu w'indwi yari igenekerezo y'indwi nzero y'umwaka w'ibihumbi 2026. Yari yatebejwe n'inama y'akazi yari igamije kubw'indongozi gutegura neza ico gikorwa ku buryo atawo canka. Ivyari vyasezeranywe vyaraye bishizwe mu ngiro kandi hafi amazu yose yo mu bice vya 17 na 18 yarasituwe. N'amashure n'amavuriro ntivyasigajwe niko abahari babivuga. Guhitamwo ayo mazone sigihamana ko mu ndwi zitatu ziheze impunzi nyinshi zo mu gice ca 17 zaranditswe ku bwinshi zigomba gutaha ku bushake mu gice ca 18 cobonwa ikigwanye cyane uwo mugambi. Ubwa mbere ni ugufasha abagomba gutahuka gusitura amazu yabo, hanyuma abagwanya umugambi berekwe ko ivyo vyose bishoboka. Niko bibonwa n'umwe mu ndongozi zahuyemiriza kamaramaza mwihonyangwa ry'agateka k'impunzi. Uti ntaco tutazobona bariko barubaka amahema yo kwakira bitegure gutaha mu gihe abandi bariko barasitura amazu yabo. Niko Kaipe avuga nishavu akabona ko ibiriko biraba ari inkinamico ibabaje. Amajana n'amajana rero y'abatagiraho bakika umusaya hamwe n'abahagarikwa. Impunzi z'abarundi amajana n'amajana ubu zisigaye zitageraho ziba, ariko abapolisi n'abazamu b'abanyagihugu ngo bareka abahora baba muri ayo mazu gukuramwo ivyarimwo vyabo vyose. Igitangaje nuko n'amazu y'abazamu b'abanyagihugu b'abarundi bo muri ivyo bice bibiri nayo nyene yasituwe. Uti bene wacu bo kwibuka ko nabo nyene batacizewe muri Tanzania, bivugwa n'impunzi zimwe. Nkuko bivugwa n'isoko ryo mu baganga
ry'ibitaro vya Médecins Sans Frontières Induta vyakiriye abagore bagera ku 10 baguye igihumure kubera ihungabana ryatewe no gusitura amazu. Abasore baragerageje kwiyamiriza ico gikorwa barafashwe bashigwa mu bushe bw'igipolisi. Ibitigirenge zina vy'amazu yasituwe ntibimenyekana neza, ariko amasoko yo hafi akavuga ko amazu arenga 4,000 mu bice bibiri ariyo yoba yarasituwe. Iminsi ibiri imbere yaho igikorwa nk'ico nyene cari catangwe mu ikambi ya Nyarugusu, aho amazu arenga 3,000 yarasituye mu mazone ya 12 na 13 bituma amajana n'amajana y'imiryango y'abarundi itagira hikika umusaya. Hitwajwe ijambo gutahukanwa ku bushake, impunzi nyinshi ziriyamiriza gutahukanwa ku nguvu zigasaba oningo igira icikoze kuvyo babona ko ari ihonyangwa rikomeye ry'agateka kazo. Uko gusitura amazu kandi n'uburakari biriko ku mpunzi z'abarundi biriko biravyura ibibazo bikomeye ku bijanye n'amategeko mpuzamakungu. Amasezerano y'i Geneve mu gihugu c'Ubusuwisi yo mu mwaka w'1951 ajanye n'ingeri impunzi zikingirwa, Tanzania ikaba yarayemeje. Irabuza rero iryo tegeko rirabuza ko impunzi zitahukanwa ku gahato mu buryo bwari bwo bwose, haba mu buryo budaciye kure canke bukozwe ubwo nyene. Cyane cyane hakoreshejwe ingingo zibahatira gutaha mu gihugu cyawo mu gihe umutekano wabo utizewe. Nkuko bivugwa n'amashiramwe menshi aranira agateka kazina muntu, gusitura amazu kubura ubundi buryo bwo kubaho, gutera ubwoba n'ingingo zibangamira ubuzima bw'impunzi mu ikambi ngo bishobora gufatwa nk'agahato gakomeye bisa no gutahukanwa ku nguvu, naho vyo bavyiswe ku mugaragaro ko ari ugutaha ku bushake. Impunzi z'abarundi zabajijwe zivuga ko ivyo vyose bariko barakorerwa bituma atayandi mahitamwo nyayo, bigatuma batahuka ku gitsure bihushanye n'ivyo Tanzania yiyemeje. Nkuko amakuru abivuga ku mipaka ya Kenya, Uganda na Zambia, amasoko avuga ko hari impunzi z'abarundi ziriko zirageza gusaba ubuhungiro bushasha. Bamwe ngo barashobora gushika mu makambi nka Kakuma mu buraruko bushira uburengero bwa Kenya bakoresheje inzira zo mu Kinywabi, mu gihe abandi bafatirwa ku mipaka. Muri ico gihe nyene HCR n'intwaro za Tanzania n'iz'u Burundi bakavuga ko impunzi z'abarundi zirenga 97% ziri muri Tanzania zitagikeneye ubufasha mpuzamakungu, bakavuga ko amahoro n'umutekano vyuzuye mu Burundi. Izo nsiguro zirakanwa cyane n'impunzi zivuga ko zigifise ubwoba kubijanye n'umutekano wazo mu gihe zoba zisubiye mu gihugu cazo. Umugwi w'ibihugu bitatu wafashe ingingo yuko amakambi ya Nduta na Nyarugusu azokugara mu Burundi kugenekerezo ya 30 Ntwarante uyu mwaka w'2026, abatanumwe azemererwa kugumayo. Tanzania iracarimwo impunzi z'abarundi zirenga 110,000, benshi muri zo bakaba bahunze inyuma y'uruhagarara rwa politike rwo mu mwaka w'2015 rwatangujwe no kwiyamiriza ikiringo ca 3 n'umwisi Petero Nkurunziza. Ico gihenga rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone ne butarafyonda ko kugira ngo tuzocikanwa nadushikiriza, usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abirwa biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Nande makuru menshi turiko turabategura ni mu mwanya, ntimuze gucikanwa. Hari amakuru tuza kugaruka ku mwubahwa wari umushinga amateka Honorable Agathon Rwasa ndetse n'abandi bategetsi batandukanye, byose ntimuze gucikanwa. N'umuza TV rero, Imana ibahezagire.